jewe nk'umuvyeyi Imana yahezagije ibibondo birankora ku mutima cyane iyo mbonye urugo rwubatse rutagira ikibondo. Wabaye umutima wo kwiyumvira abandi. Ikindi naco ivyigwa twagira amaseminaire twarabona abakenyezi bangamirwa cyane, ndetse hari nabo twabonye mu kibano n'amaso yacu canke mu muryango, ugasanga umukenyezi atarose amahirwe yo kwibaruka, ubugumba baboremeka umukenyezi agakubitwa agahamwa n'umuryango yagiyemo ko aje guhonya umuryango, ariko ubugumba buba busangiwe. Kubera sinoka kukivuga, hariho seminaire batweretse turi kumwe na Fondation Merck, umugore gushika bamuca amaboko yose kubera atibarutse. Rero je byankoze ku mutima cyane. Hanyuma kandi ndashimira na Dr Gilbert kuko yarantentege cyane muri uwo mugambi, aranyizeza ko bishoboka, nanjye ndavyizera, duca turaja ku kivi turawutanguza. Hanyuma kubona harose amahirwe imiryango ibiri byaduhaye inguvu n'icizere cyo kubandanya. Murabibona ko namwe ko ubonye n'imiryango 4 yibarutse ubu, kandi ku yindi curu imiryango 4, kandi turiteze abandi bana. Ntimumbaze ngo bangahe, je nibanga ry'abaganga na bene kuba babafise. Rero turashimira Imana cyane, umugambi aho ugeze kuwiyumvira ntikwabaye gukunda amahera nkuko bamwe babivuga bati dutanga amahera menshi, ariko burya mu isanzwe ajya amahera si menshi, kandi ubuzima ntibugira ikiguzi. Ico novuga etike y'igihugu, dukurikiza amategeko y'igihugu, imico n'akaranga. Bava muvuga muti kubera ikuzanye by'imico n'akaranga, twebwe twakira umuryango wubatse mu mategeko. Mubajije ati wakira uwo ari we wese, oya si uwo ari we wese, kubera hariho nk'umuntu yobavuga ati jewe shaka gusaza mfise ikibondo kandi ntubatse, reka ngende hariya barabe uko bongirira. Ibyo onye nashaka mvuge cyane n'abandi bavyumve, ntazi hagire uwiyaraza ngo aragiye ko mugambi atubatse mu mategeko.